Yesu ashimwe kandi ubwa mbere mbanje gushimira umukozi w'Imana Imana yatuzaniye. Yesu ashimwe. Ejo nashikiye mu mavuta avanye hanze. Jewe narifise ikibazo cy'umugabo na jewe. Umugabo yararibwa mu mavi ari ivyo yasimvye. Ndamubwira kuwa mbere nti senga ngoya. Nane nkafise ikibazo mfise inda y'amezi 3 hazibise ukamenga yovayo. Ndavuga nti Imana ndagowe. Maduka nije gusenga kuwa mbere aranka no kuwa kabiri. Ndavuga nti je kuwa gatatu. Ndavyuka muri twibature ndaguhagararira nihagararire. Niho maze kuvyuka muri twibature umukozi w'Imana nasanga ari hagishika yarayashitse. Igitangaza numvise aha tuvuga ati turahiriwe hari imisozi twasunika ariko itagera higeze ariko umunsi rigirayo. Yesu nashimye. Ndavuga nti Imana ndakiriye ujye musozi aza gusunika nanje shikiyigo. Amina. Niho aravuga ati turasenga turaheze. Aravuga ati abantu bafise ikibazo mu nda bafate mu nda, abagifise mu mutwe no bafate mu mutwe. Umutima umwe nafashe mu nda uwundi fata ku kuguru. Ndavuga nti Imana ndafashe mu nda kubw'ikibazo ciwanje ariko umanuke no muri kwa kuguru kumwe sizaryamye umukize. Uwo nasize muhira nasanze atera ukuguru yakize. Amaze gukira ndashika mvana amazi ngaha. Ndavuga nti bimeze gute ngo je ngo numva ngo ivyanja vyaheze. Ndavuga nti nukuri tora ya mazi unwe. Arambwira ngo je ngo ntayonwe. Ndavuga nti yanwe kuko nakwizereye ko nakwizereye yanwe. Byatevye arayatora arayoga kuri kwa kuguru ayandarano. Amaze kuyanwa cyararyama arasinzira. Nanje byabise numva hatangugenda kimwe kimwe. Ndavuga nti Imana ko ariko haraza n'amaraso biragenda gute. Ndavuga nti komana ko bibise bigiye n'amaraso birajana. Ndagumaho ku mugoroba hageze ndagaruka namusiza aryamye je ndagaruka. Ndavuga Mana sishobora kugira ikintu kimwe sinamba sinkoma amashi ngo manicaye kunyene ariko yambwa ati je nubwo ugiye je nakize. Ndavuga nti ntacyo reka birangire. Niho naza ngaha baransengera kabisa baransengera ndumva yuko kweri nkuwa ahantu ceze wahandi hantu niho byabise byose byagenda na ya maraso ndamara kanya ntayumvise. Ndavuga nti Imana uri inyishu narindi ndebe uko yonda imwe ivayo kuko byari byase kwa muganga imiti byari byase. Ndavuga nti ariko kuri ya mavuta y'umukozi w'Imana wa musotsi nizera hinda nanje yampindiye. Amen. Uyu munsi nagaruka muri twibature umva we yakize akagura atera nta kibazo gifise we yakize yavuye mu nzira. Ndavuga nti Imana je rero ndagiye kandi niho nabyuka ndaza muri twibature umva byabise byarahagaze n'amaraso arapunguka ku rugezo yarariko. Ndavuga nti je ndagiye nshisamana ngo byagende gute nti jewe byaheze. Arambaza ngo urasubirayo. Ndavuga nti ngo tujane ngoya ngoje ntitujana ngo tujane aranyankira. Ndavungira nti wase kugenda utambuka uzogenda ucumbagira nikukurase kugenda ubu wakize niko kuja nitegura nkaza. Umukozi wavuze ati ninde yakorewe. Ndavuga nti nukuri arakorewe kuko iyo ntaza ngaho ubone nari mfise byose nahema naco nari mfise ndi bukore ku bugingo bwanje ariko umunsi ndashima aho bigerereye aha. Ndize ko aya masengesho azohera aherana n'umutwaro wanje. Abumvise gushima kwanje Imana ibaheze.